uyu mwana we peti vayo nza kuyibona wayibona yugurura urumuri rw'amahoro ngaha kuri stade kandi bakaba bateremesheje igihugu cyose n'amakungu mu ngundire tubakomera amashyi. Biraryoshe kandi birabereye kubona nk'umuntu agendana ubumuga bwo kutabona mugabo bakamufasha akagaragaza impano kandi agateramisha igihugu. Umugabo ikindi gihimba ibindi bihimba bimugize biri ku kivi kandi bigaheza bikaza biteza imbere igihugu. Nidukeka yuko mwaba nyine bahejeje gukina hazovamwo n'abazotorwa bazoserukira amakungu. By'ukuri nagomba mu ngundire dufatikanije n'ubu bushikiranganji nyene bwabiteguye n'aba bose basanzwe bagira encadrement ya sinogora kwarko harimo urwaruka nyino n'imikama hariho ijambo ridasanzwe ryuzuyemo impanuro nyinshi yaje adutekereye ndetse mbere anagaruke ku ntumbero yatumye ano mahiganwa ategurwa
ari nacyo gituma nagomba ndabasabe abari ngaha mutege amatwi kandi duheze tubishyire ku mutekano niharambe iterambere rishingiye ku magara meza na cyane cyane tubicishije mu nkino z'abagendana ubumuga murakoze. ubwo bujejwe harimo urwaruka imico kama n'inkino nyakubahwa muhanuzi wa buramatari w'intara nziza ya Gitega, nyakubahwa umuyobozi mukuru ujejwe ubuhinga muri komite y'igihugu ijejwe inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi, banyakubahwa mwese murongoye ibigo by'abagendana ubumuga hamwe n'abaje baserukira abarongoye ibigo ndetse n'abarongoye imigwi amashirahamwe canke amaklube y'abagendana ubumuga, banyakubahwa murongoye amafederasiyo mashasha, twese hamwe n'abanonoci bacu mu cubahiro Imana yabahaye, tugira amahoro ngo n'ubushikiranganje butujejwe, kandi tuvuze ubushikiranganje butujejwe ariko bujejwe mu byo bujejwe harimo urwaruka inkino n'imico kama, tuba tuvuze leta nzeye leta nkozi. Ndabasabe namwe mumfashe tukomera amashi leta ku kigura mikora ko gushyigikira. Rero umugwi w'igihugu ujejwe inkino z'abagendana ubumuga wama wikora kuri leta nk'uko muvyumva ni leta nzeye leta nkozi. Rero natwe idufata nk'abana mu bandi, nk'uko mubona yamishigikira abandi n'abagendana ubumuga ntisiba kudushigikira. Imyaka irarengana, nk'ubu umwaka wese hari abariko barabaza ati mbega vyagenze gute, bakibagira ko leta ifise abana benshi ntishobora kubikorera rimwe. Yari yatubwiye ko turindira gatoyi kandi murabona ko bikoze. Rero yaradushigikiye, idushigikiza uburyo, idushigikiza n'abahinga. Aba bayobozi mubona n'abahanuzi mu bushikiranganje irabaduha kugira batwereke ubuhinga n'ubumenyi, bongere bakoreshe n'uburyo leta iba yaduhaye, ngira mwama mubibona mu bikorwa bigenda birakoreka. Rero uyu munsi uri hejuru turamutse turangiza ca gikorwa twarimwo bise detection des jeunes talents, no kuvuga kuraba canke kurondera impano ziri mu rwaruka rwacu canke mu bandi bagendana ubumuga naho baba batakira urwaruka, ariko hariho abashobora gukora no kurondera izo mpano, ariko ahanini no kurondera impano mu rwaruka. Aha ngaca nsaba rero aba bihebeye Imana bacu barongoye ibigo bahamerere magabo, aha ni mwebwe tuhanze amaso hamwe babwira bati gutegura bimwe bita mu gifaransa pepiniere, tubiziga iwanyu niho tuziga abana bato. Mwabonye ngeze cyane mbere nk'ikigo Senkizito, no kuri muravye utwana two muri Senkizito murabona kuva ku myaka 7 umwana umureresheje ikintu kuva ku myaka 7 mwumva azogera ku myaka yo gukukuruka akoreye iki ibingana gute igihugu. Isabe rero abamenyereza abagenzi bacu bafashe bimwe biboneka abo bana bato, dushira ingufu hajya nyene, ntitwabe dushira ingufu ku bantu barenze imyaka 40, kuko 40 bariko baragenda, umugabo w'imyaka 8 nabariko baraza kandi bazokorera byinshi igihugu. Rero ndabasabe ndabatumirire yuko twoshira ingufu harya, kuko leta turayitera kamo igashigikira, mugabo niyadushigikira natwe twa turiko dukora ibidatera imbere, izohabona yuko turiko dusahura igihugu. Hirya y'ibyo twari twayigize ni byiza cyane, turakeneye abana babandanya bakurikiranwa kugira ngo turonke ejo azoserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu zizoba mu myaka iri imbere. Ariko kandi turakeneye n'izindi mpano mu zindi nkino, kuko mu mugwi w'igihugu ujejwe inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi hari inkino nyinshi cyane. Hariho abaguma babaza ati mbega za nkino izi n'izi zigeze he, ariko tubabwira tutenyenya umwanya ni wagera bizokunda. Twizere rero ko na leta yacu itazovyibagira, nitwasubira kubisaba tugatuma aba bahanuzi mu bushikiranganje
dusanzwe tubonana kenshi kandi badushigikira kenshi kugira ngo bizokunda. Hakuru rero twari ugukengurukira leta, nongera nkengurukira abo bose bitanga, na cane cane abarongozi b'ibigo by'abagendana ubumuga hamwe n'amashirahamwe y'abagendana ubumuga. Ngire ko rero ndabatangariza ko umugwi w'igihugu ujejwe inkino z'abagendana ubumuga mu Burundi naho nyene wisuganije nk'uko itegeko rigenga inkino mu Burundi ribitegekanya. Harashingwa rero amafederasiyo nk'uko byasabwe, nk'uko na seno yabikoze, na komite paralempike rero yarabikoze. Ubu amafederasiyo ariko aravuka, hari yamaze kwemerwa, hari n'ayandi yamaze gushikana amadosiye mu bushikiranganji, naho bitarakunda twizera ko biri mu gukunda. Aha rero turi kumwe n'abarongoye amafederasiyo amaze kwemererwa ku mugaragaro abiri. Ndahera kuri yatanguye kwemererwa n'itegeko shikiranganji ry'umupira w'amaguru w'abacitse amaguru, ni ukuvuga Federation de Football des Amputés, urongowe na Ngoga Patrick. Ndamusaba ahaguruke. Hanyuma nashimye guhereza kuri iki turi umunsi kuko urongoye ahaguruke Silibere Mbazumutima, ni ukuvuga niwe arongoye Federation ya Atletisme. Nuko rero aha niho nagomba kurangiriza iri jambo ryo gushima no gukengurukira ubushikiranganji, ndabereka n'abajejwe ibikorwa bazoje barakorana n'aba bantu b'abanonotsi bo kwinonora imitsi. Murakoze, Imana ibahezagire kandi ibarongore mu mayira. Irazi neza uruhara rw'ugwaruka mu iterambere ry'igihugu, irazi neza ko uruhara rw'ugwaruka ari ntasubirizwa. Nico gituma mu migambi mikuru mikuru 6 ya leta y'u Burundi harimwo ugwaruka. Ivyo vyakozwe kugira ngo ugwaruka rushigikirwe bimwe biboneka, gutyo bashobore kwiteza imbere no guteza imbere igihugu c'amavukiro, maze Uburundi buzokwame bufise ijunja n'ijambo mu makungu. Ugwaruka rero mu gushigikirwa bica mu nzira nyinshi. Iruhande yo gushigikira imigambi y'iterambere yabo, imigambi yo kwiteza imbere, inkino nazo ziri mu vyo leta ishigikira cane. Murabizi leta y'u Burundi irongowe na nyenicubahiro General Evariste Ndayishimiye yama yashigikiye amashirahamwe ajejwe inkino mu kubaronsa uburyo kugira ngo bitabire amahiganwa mpuzamakungu. Leta y'u Burundi yama yashigikiye ivy'inkino mu gutunganya inkino mpuzamakungu zibera ngaha mu Burundi. Murabizi mw'uyu mwaka, muri aya mezi aheze, ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo inkino bwatunganije amahiganwa atandukanye kandi akomakomeye, yitabiriwe n'ibihugu vyinshi mbere n'ivya rutura birimwo. Aha twovuga nk'ihiganwa ryabaye ryo gusiganwa n'amamodoka ryabereye i Ngozi. Twovuga ihiganwa riheruka kuba ryo gusiganwa ku makinga ryahuza abigeme bavuye mu bihugu bitandukanye. Twovuga ihiganwa riherutse kuba ryo gusiganwa mu rugomero ryo kwita sport aquatique. Twovuga ihiganwa riheruka kuba ry'umupira w'amaboko ubera ku umusenyi wa Tanganyika, umusenyi batwaye mu bihugu vyo hanze bakawupima bagasanga ufise karite idasanzwe. Nta handi rero
iryo higanwa ry'umupira w'amaguru iryo higanwa ry'umupira w'amaboko rizoza rirabera atari ngaha i Burundi. Gushigikira rero ibijanye n'inkino, leta y'u Burundi izokwama ibikora kubera ko bimaze kugaragara ko inkino nazo ziri mu bintu bikuru bikuru bituma igihugu kimenyekana cane kandi kigatera imbere. Banyakubahwa mukoraniye ngaha, mu vyo ubushikiranganji bwiyemeje gukora harimwo gukuza no gushira ahabona impano z'ugwaruka kuva ku mitumba gushika ku rwego rw'igihugu. Muri izo mpano harimwo n'ivy'inkino, kandi n'abagendana ubumuga tukaba tumaze kubona ko nabo bafise impano nyinshi zidasanzwe kandi bashoboye vyinshi, ari naco gituma nabo nyene bakeneye gushigikirwa. Noneho mwavyiboneye, mwabonye ubuhinga budasanzwe berekanye kuri kino kibuga mu guhiganwa, mu gusiganwa ku burere butandukanye, mu gutera javelo, mu gutera umunana, vyose mwabibonye ko babikorana ubuhinga budasanzwe. Ibi rero biduha icizere ko no muri za nkino mpuzamakungu z'abagendana ubumuga, Uburundi buzokwama buronka ababuserukira kandi bakaronka ibibanza vyiza. Aha nobamenyesha ko abagendana ubumuga batanguye kwitabira inkino mpuzamakungu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008, kandi igihugu kizokwama kibashigikira kugira ngo intambwe bagezeko ntisubire inyuma. Ni no muri iyo ntumbero rero ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo inkino bwasubiriye gutunganya iri higanwa uyu mwaka ku ncuro igira kabiri. Iri higanwa tukaba turitegura mu ntumbero nyamukuru zikurikira: gukuza no gushira ahabona impano z'ugwaruka rugendana ubumuga mu bijanye n'ivy'inkino, kumenyekanisha abagendana ubumuga maze abantu bose bakamenya ko n'abagendana ubumuga nabo bashobora guterera agacumu k'ubumwe mw'iterambere ry'igihugu. Simye ico kintu. Ndasubiramwo, iri higanwa tukaba turitegura mu ntumbero nyamukuru zikurikira: gukuza no gushira ahabona impano z'ugwaruka rugendana ubumuga mu bijanye n'ivy'inkino, kumenyekanisha abagendana ubumuga maze abantu bose bakamenya ko n'abagendana ubumuga nabo bashobora guterera agacumu k'ubumwe mw'iterambere ry'igihugu, guha agaciro abagendana ubumuga maze nabo bakiyumva ko ari abantu b'agaciro nk'abandi barundi bose, bakumva ko batari umuzigo ku bavyeyi, ku gihugu nk'uko bamwe bamwe bavyibaza. Tukaba dufashe kano kanya dusaba abavyeyi bose ko uwo vyoshika akibaruka umwana agendana ubumuga canke umwana wiwe akagira ubumuga ko yomufata nk'abandi bana
kugira ngo nawe akure yiyumva ko ari umuntu w'agaciro. Iyindi ntumbero ni ugutegura amatuta. Turakeneye ko aba bakuze nabo baronka abasubirizi kugira ngo urwaruka rwacu, abana bacu bagumane kandi bongereze ubumenyi mu vy'inkino z'abagendana ubumuga kugira igihugu kizokwame kironka abagiserukira muri za nkino mpuzamakungu z'abagendana ubumuga. Aha tukabamenyesha ko inkino mpuzamakungu z'abagendana ubumuga zitegekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2028 zikaba zizobera muri Amerika. Tukaba twizigiye ko igihugu c'Uburundi kizoserukirwa neza kandi abazogiserukira bagatahukana umwimbu ushimishije. Banyakubahwa mukoraniye ngaha, munkundire imbere yo kurangiza nongere nkeze iyi miyabaga yashoboye kwitabira iri higanwa, nkeze n'abafashe ibibanza vyiza kurusha abandi, nkaba ndabipfurije ko bobandanya batera imbere nk'umuzinda. Ndabamenyesha ko leta y'Uburundi izokwama ibafata mu mugongo ibihe vyose. Munkundire kandi nshimire abarongoye ibigo aba bana barerewemwo ku bwitange bwabo, ku kuntu bama hafi aba bana bakabaronsa ivyo bakeneye vyose. Tukaba tubasavye ko mwobandanya ico gikorwa ciza c'iteka mwatanguye, kandi Imana ibibahera umugisha. Murabandanya muteza imbere ivy'inkino mu bigo vyanyu. Abana nimba bariko bariga babandanye n'ivy'inkino kugira ngo bagire amagara meza, gutyo nabo bazoshobore guterera mu gushikira ya mbono y'igihugu giteye imbere muri 2040, igihugu cifashe muri 2060. Ntitwokwibagira gushimira abamenyereza baba bana, barakoze ivyo bashoboye, baritanga mu gutegura iki gikorwa, nabo mubampera amashi. Tukaba tubasavye rero kubandanya kugira ngo iyi ntambwe aba bana bagezeko ntize isubira inyuma. Kugira ngo no muri kazoza tuzokwame dufise abanonotsi rurangiranwa nkaba Francine Niyonsaba, nkaba Nkazamyampi n'abandi, kandi ivyo birashoboka. Nkaba ndangije rero ndabipfuriza mwese Noel nziza n'umwaka mwiza, umwaka wa 2025 uze ubabere umwaka w'umugisha, umwaka w'amagara meza, umwaka wo gutera imbere mu buzima bwose tudasize inyuma ivy'inkino. Niharambe Uburundi n'abarundi, niharambe abanonotsi bacu. Imana ibahezagire cane, murakoze. Turahera ku metero 100 ku badamu, turahera ku bana batoyi bamwe twita abaminime. Uwa mbere gira uko ishaka Merveille 5 Kizito.
gira uko ishaka neviye aba gatatu ni ba bandi biruka bafise ubumuga bwo kutabona neza. Aba gatatu urabona ko ari uruyoya. Uwa kabiri yabaye Niyonzima Bernice.